Yes, ibihe byiza cyane kuri wewe ukunda Utamu podcast. Ndakuramukije nje muri episode ikomeye cyane no munsi. Ibaza ko iri genekerezo twirimwo ni genekerezo rikomeye cyane kuno kwezi twinjiyemo no kwezi gukomeye cyane rufise nk'ibikorwa byinshi cyane tuzosangira namwe abakunzi ba Utamu podcast les amis. Reka ndababwire ko iri genekerezo tuginjiyemo n'ibikorwa byinshi cyane aho tuzogera tubaha amakuru umunsi ku wundi kandi ku mwanya. Tugiye kuganira rero kubiyerekeranye na Neymar agiye gusubira muri FC Barcelone aho aza kuba avuye muri Santos hariya muri Brazil iwabo inyuma yo kuva mu bihugu by'Abarabu. Avuye mu bihugu by'Abarabu rero hari umugwi wamwirengagije Palmeiras waramusuzuguye mu buryo bukomeye cyane aja muri Santos. Ubu rero muri Santos ariko arakora iki? Barateganya kashubira muri FC Barcelone. Umugore ya Madrid wavunikishije abakinyi muri no mwaka w'imikino bazogira vune zigira kuri 36. Twatanguye kugira amakenga rero kuri umuganga wa Real Madrid, turaza kurabira hamwe uko Real Madrid ihagaze muri no mwaka w'imikino. Joshua Kimmich wa Bayern Munich arateganya gutandukana n'uwo mugwi mu gihe bari bamaze iminsi bari mu biganiro. Umugwi wa Bayern Munich bavuze ati twe turahagaritse ibiganiro, offer twaguhaye irahagije nimutayemeye nta kundi rondera handi hantu wigira. Mu gihe Joshua Kimmich na office impamvu tuza kuba turabira hamwe. Arsenal ngirashaka umusore bita Joshua Kimmich. Ibiganiro ngo biruguruye inyuma yuko bitangajwe n'ikimenyesha makuru Sky Sport Germany. Turarabira hamwe Jose Mourinho ibihano yahawe muri Fenerbahce bamuhanye mu buryo bukomeye cyane, bamwagiriza yuko yakoze ikosa ry'ivangura rifatiye ku ruko barezami ku rukino rw'abahuza na Galatasaray. Duhere rero muri Primus League Burundi mu muri yakinye n'umugwi wa Deira, igitsindo kimwe nicyo kibatandukanije, kimwe kubusabwa bwa Deira, kimwe cyaguma muri kabiraye mu kibanza ca mbere rezami n'amanota 49 muri Primus League Burundi bakina umunsi wa 22. Kurundi ruhande umugwi wa Vitaro Football Club nawo wakinye kaba wasinye n'umugwi w'Amasipiri uri mu kibanza ca nyuma. Vitaro Football Club ikaba yatsinze ikaba yacifata ndetse ikibanza ca gatandatu n'amanota 56, mu gihe umugwi wa ARB Amasipiri wifitiye amanota 6 hari inyuma. Ni deni ry'ibitsindo muba wabyo brother, ideni ry'ibitsindo 40 na bingahe 43. Mu gihe rero izindi nkino zoba zikinwa ku munsi wejo aho bazoba bamanuka mu kibuga umugwi wa Aigle Noir de Fighters muri weekend uzobonyanyagira mu kibuga ukina na Kayanza United hariya kuri Nkunziza Peace Park Stadium. Royal Vision zokwakira Message Ngozi. Mu gihe ku rundi ruhande umugwi Moso Sugar uzonyanyagira mu kibuga n'umugwi wande wa Ngozi City AS Association Sportive AS Interstar zobikina n'umugwi wa BS Dynamique. Cyo kuvuga ngaha muri Primus League Burundi twokwitega n'umugwi wa Bumamuru uri kuruhangana n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters. Bumamuru kubiraye mu kibanza ca mbere no munsi bishobora kuyiha amahigwe yo kubandanya iridinze ishampiyona y'u Burundi, mu gihe naho ku munsi weje umugwi wande wa Aigle Noir na office igikorwa gikomeye cyane kugira ngo bashobore kuraba uko bobandanya nabo bigenza neza cyangwa se uko bokwigenza kugira ngo bashobore gusubira ku kibanza ca mbere. Mu gihe botsinda urukino Aigle Noir boce bagira nabo nyine amanota 49, ariko itandukaniro ry'ibitsindo batsinze nk'uko abantu mubibona muri La Liga burya ikipe zishobora kunganya ibitsindo, zishobora kunganya amanota, ariko ibitsindo batsinze ugasanga ibyo bibafashije. Meilleure attaque meilleure défense, ni kuvuga Aigle Noir ifise ubusatirizi bwize ko birikagira n'abakinyi b'inyuma beza. Ibi byose byanarije usanga Aigle Noir mu gihe yotsinda n'urukino cija imbere y'umugwi wa Bumamuru, kuko Bumamuru ifise ibitsindo 25 yibitseko. Umugwi wa Aigle Noir utsinze urukino ubu mwakino no mwanya ufise no wa kabiri ufise amanota 47 n'ibitsindo 56. ngo byumvikana ko woca ugira iki, woca ufata ikibanza ca mbere. Afere tuzokurikirana ku munsi wejo Kayanza United abantu bariko baravuga yuko ishobora no kutitabira ngo urukino nyuma yuko ngo havuzwe yerekeranye n'amafaranga ngo bafitiye abakinyi bakaba inkuru imbere ko tuza muri studio. Inkuru yari hari nuko mu Kayanza United byavugwa yuko ngo bariko bararaba ingene bo kwiyaranja bakitabira urukino ruzobera kuri Nkunziza Peace Park Stadium hariya Imakamba. Ese Kayanza United ititabiriye iraba forfait, iza kubibaye forfait yakangaye muri Primus League Burundi. Ni analyse tuzogaruka ko ibyo no kwita ku byo bari kubisha ihiganwa y'u Burundi, umupira w'amaguru mu Burundi uri kurasubira inyuma mu buryo bukomeye cyane. Rero Primus League Burundi munyemerere ndayigarukiriza ngaho ko nta bindi bintu birimo bihambaye usibye ko nk'inkino zizoba nazo nyene nko ku nka dimanche cyangwa se kwa Mungu arukino ruzohoza umugwi wa Olympique Stade umugwi wa Flambeau du Centre hariya Igitega. Mu rukino n'abantu bavuga ati rushobora kuba rukomeye, ndetse n'urukino ruzohoza umugwi wa Rukinzo na Musongati hariya i Buganda nabwo rushobora kuzoba urukino ruri tafu. Kubera iki? Ni imigwi nayo nyene usanga ifise icyo no kwita akanyarigabo, bose baravuga ngo turabagabo twese. Ni imigwi ibi itavanga izotwara igikombe mugabo ifise ibyirondera nk'icyubahiro muri no championnat ya Primus League Burundi rezabe.
Basketball baraza kuba banyanyagira mu kibuga muri no weekend. Urunani rurakira Aigle Noir hariya kuri Entente Sportive ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Urukino rwitezwe n'abantu benshi cyane, uzohuza umugwi wa Dinamo nyanyagira mu kibuga n'umugwi wande wa Lezipo. Izi mvugo ziraza kwitwara gute imbere y'umugwi wa Dinamo? Finaliste ba playoff bagerageje ibishoboka byose kugira ngo bigenze neza mu mwaka uheze kabitakunze. Ese baraza kwigenza gute, na cyane cyane ko uyu mwaka witezwemwo ibikorwa byinshi kuko imigwi yose iyo kari ibiri ndavuga Urunani na Dinamo yose yiyubatse mu buryo bukomeye cyane. Neza reka turindire ku munsi weje n'ubwo rukino nizo nkino zibiri novuga ko twogaruka kubera iki ne yama equipe tuba tuzi ko hayiganirwa gutwara igikombe nk'umugwi wa Dinamo n'Urunani. Ni imigwi yo umuntu abakwiye kugaruka kugira ngo barabire hamwe uko byifashe les amis. Yes, munyemerere nambukire ku mugane wa Afrika. Ku mugane wa Afrika nta kindi kigo kiravugwa, ni umugabo bamwita muvandimwe bamwita Aliou Cissé, ex-capitaine, ex-coach wa equipe nationale ya Senegal. Ndavuga ex-capitaine kuko 2002 yari capitaine wa Senegal, batwaye igikombe ca kane. Yari coach wa Senegal, aherutse gutandukana n'umugwi serukira igihugu wa Senegal. Akaba rero ariko aravugwa mu mugwi wande, aravugwa mu mugwi wa Libya. Muri Libya rero ngagiye gusinya amasezerano y'imyaka ibiri mu guserukira igihugu wa Libya. Imyaka 2 ngaho azogiye kuwufasha abakine inkino zo kurondera itike yo kuja muri kane ya 2024. Uyu mugabo rero ngaranyanyagira ari kumwe na n'icegera ciwe, ahaza kuba ari kumwe n'umupreparateur physique mu mbinge n'abandi bategura. Ahita avuga ati nabanje turi kumwe nyene ngo afise equipe yiwe bajana n'umumenyereza w'abanyezamu nawe nyine akazogera mujanye. Sivyo byonyene ngo azoba nakurikirana n'icerekeranye n'iki n'abakinyi batarenza imyaka 23, abatarenza imyaka 20 bo mu kwiserukira igihugu wande wa Libya. Uwo n'umugabo wamwita Aliou Cissé, umunya Senegal, bandi bavuga ngo n'umuko w'abarundi. Munyemerere mve kuri Aliou Cissé nerekeze ku mugane wa Buraya. Ku mugane wa Buraya nta kindi kiriho kiravugwa n'umuntu bita Neymar Junior wa ashobora ngo kwerekeza mu mugwi wa FC Barcelone umwanya n'umwanya. Inkuru ya Neymar mwicare mushira karago hasi ndayibasigurire neza uko yifashe. Neymar Junior n'umukinyi yakiniye FC Barcelone, n'umunya Brazil uwakwije imyaka 33. Ku myaka 33 bivugwa ko yuko Neymar Junior yagiye agira ibibazo. Neymar Junior kuva yava mu mugwi wa Paris Saint-Germain yagize ibibazo byinshi cyane. Yagize imvune agiye mu Barabu ntabwo yagize icyo atanga nk'umusaruro bari yamwiteze ko. Iza kuba ngombwa katandukana n'umugwi, atandukanye n'umugwi byavuzwe yuko ashobora kuja mu mugwi wa Palmeiras mu gihugu ca Brazil iwabo. Ariko ibyo icyo gihe byavugwa, president cyangwa se urongoye umugwi wa Palmeiras muri Brazil yaratanze gasupa arabwira abantu ati ntabwo turi departement medical ngaha twebwe kugira ngo twakire abantu bavunaguritse cyangwa se baheze ngo baze ngo mu mugwi wacu. Aho yavuga ngo bita Neymar kuko hariho ibihuha byavuga yuko ashobora kuja muri Palmeiras muri Brazil. Neymar kubwa amahirwe yaciye aja muri Santos. Agiye muri Santos ayikiniye amaze kugira uruhara mu bitsindo bigera kuri 5. Aho yatanze amaze gutsinda 2, atanga na assist cyangwa se imipira iva mu bitsindo igera kuri ngahe 3. Uyu mugabo amasezerano yasinye muri Santos na amasezerano y'amezi 6. Inkuru hari ivuga yuko uyu muvandimwe Neymar ashobora kuja muri Barcelone kubera Barcelone ngo ifise icyo no kwita ouverture ya stade yabo Camp Nou ivuguruye muri mu mwaka w'imikino 2024-2026. Bakavuga bati rero dukeneye izina riremereye rizoba ridufasha gupushinga. Ariko si nibyo gusa, mu usanzwe ari umuvandimwe akaba ari agent wa Neymar bamwita Piniza Havi, akaba ari agent
manager wantuze ya wa Robert Lewandowski. Uyu mugabo ngo yamaze kuvugana na FC Barcelone yuko Neymar nk'umukinyi ashobora kuja muri no equipe ya FC Barcelone nka free agent kugira ngo bimufashe ashobore gutegura igikombe cy'isi, noneho kikaba nk'igikombe cy'isi kuri Neymar ashobora kuzoca asezera gute mu guserukira gihugu canke se icerekeranye n'umupira w'amaguru. Ikindi Neymar ngo gishobora gutuma aja muri FC Barcelone nuko FC Barcelone ifise ibibazo byerekeranye n'ubutunzi. Ivyo bibazo ifise byerekeranye n'ubutunzi biragenda bikazunguruka bakaraba bagasanga FC Barcelone ntiri amezi yo kuja ku isoko kugira ngo ishobore kugura abakinyi, biriko biravuga ko ishobora kuba yorondera. Mwabo ishobora kuba yorondera haravugwamwo uyu muvandimwe n'umunya Colombia, uyu musore akinira Liverpool. Bakavuga bati kumuzana yo dusaba amafaranga, mugabo Neymar aje ashobora kuza atamafaranga barinze gutanga kuri Neymar. Bakavuga bati kandi Neymar nk'umuntu tumuzi nk'umu legend wa equipe cyangwa se nk'umuntu afise experience, ati equipe ya FC Barcelone nibyo turakuze dufise n'abakinyi bakiri bato, ati mugabo hari ikintu kibuze cyitwa experience. Rero bakavuga ngo kumuzana Neymar byofasha icambere kuri ya effective yabo y'abana bakiri bato, akabazamwe naho kantu ko umuntu akuze ashobora gutanga ibyiyumviro Vestiaire arashobora gufasha umumenyereza wa FC Barcelone Hansi Flick. Mugiye ku rundi ruhande bavuga bati Neymar kumuzana ni muri buryo bwo kudandaza, kuko ntidushobora kumva ingene aho twota kugura stade yacu tudafise izina riremereye ryakoze ibihambaye muri no mupira w'amaguru na cyane cyane ku mugabane wa Buraya. Neymar nawe akavuga ngo ni byiza ko nza guhereza kariyeri yanje mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya, ati byumfasha cyane gusumba ko nohereza kariyeri ngahi wacu muri Brazil. Nibyo abakinya abanyamerika cyangwa se b'abalatine, abanyamerika yepfo barakunda kuja guhereza iwabo, kumva ngo muri Brazil, Argentine, kumva ngo Mexique, ngo Jamaica, ivyo birashika. Ariko kuri bano bagabo ba Neymar baba baragize hari interview umuvandimwe Gigi Buffon yigeze gutanga, aravuga ati je mu bakinyi twakinanye mu buzima nabonye umutekinisiye wa mbere yari Neymar, ati cyambabaje Neymar kuri technique namubonanye, ati yokaba yaratwaye Ballon d'Or niburi ngo zigera kuri 5, ariko nta nimwe yatwaye kubera iki n'umuntu yagize ikibazo cerekeranye n'imvune za hato na hato. Rero Neymar avuga ngo kubera ntishoboye ndashobora kuba noja muri Barcelona nkongera nka boostinga ya performance yanje mpereye ngaha muri Santos, hanyuma naheza muri Santos nkaca nduga muri Barcelona bikafasha gushika muri national team, nashika muri national team nkaca sezera ibyerekeranye n'umupira w'amaguru. FC Barcelona ikabiramfashije nawe ikabiramufashije nayo akabara yifashije, kuko nawe aravuga yuko kuko ugiraje muri Barcelona nuko icerekeranye na physical ingene yitwara ingufu, ubugwayi bwiwe bwa hato na hato, imvune za hato na hato zizoba zagabanutse canke se tazoba zifise, ariko akaceyongerako na performance ko azoba ari karigenza mu kibuga. Cyo tubiveko bivuze ngo Neymar aravuga nk'izina rishobora kwerekeza muri FC Barcelona, naho umumenyereza atabikozwa mu gihe uburongozi bwa FC Barcelona bwo buvuga ko Neymar nk'umukinyi wabo ashobora kuza muri FC Barcelona muri sama, ashobora kuza nka free agent wa FC Barcelona. Hanyuma umukobwa yafashe wo muri Palmeiras yitoye agasotora Neymar bamwita Legira, ni president wa Palmeiras. Yaravuze ati nta mpamvu nimwe yo kuzana umukinyi adashika akina tashaza kutumarira, twe dushaka abakinyi bakina. Neymar n'umukinyi adakira twebwe hasi mu bitaro. Urumva yari yagerageje gucoza Neymar. Igero nibaza ko Neymar ibyo ariko arakora muri Santos bishobora kuzomufasha kuzibya wa mufasoni wo muri Palmeiras, kuko yaciye muri Santos kandi Santos ariko yigenza neza. Inkuru ya Neymar yo kuja muri FC Barcelona yubakiye kuri ivyo, mugo wagenda ukaraba abakinyi ifise ku ruhande, ifise Rafinha, ifise Lamine Yamal, gafikira kuri attaque wo bitaro Robert Lewandowski. Umuntu aca yibaza hamwe yoza ntashobora kuzomera nk'uwo nabonye yavuye muri Chelsea aja muri Arsenal, ndavuga Raheem Sterling, Shaqiri. Icyo nico kwibaza, ni question mark. Ariko performance za Neymar nta muntu azidutako canke se ubushobozi bwa Neymar mu gihe atagize ikibazo c'imvune. Les amis, reka tuze mu kanya tuje muri mukeba wabo Real Madrid. Ariko imbere ko tuca muri mukeba Real Madrid, munyemerere duce kuri Jose Mourinho Felix. Tumugaruke ko gatoya muri Fenerbahce bamukubise ibihano kigera ku nkino zine, mukanya turaje tubigarukeko.
tugaruka rero nubundi kuri respect.Sport cyangwa se kino kiganiro cacu, reka tugaruke kuri Jose Mourinho muri Fenerbahce, umuvandimwe ari muri Turkey. Agishika muri Turkey yavuze amajambo menshi wita Jose Mourinho tumuzi nk'umugabo avuga, kandi aravuga by'ukuri, ari mu bagabo bavuga mu buryo bukomeye cyane umupira w'amaguru wagize. Rero yavuze abantu benshi, yavuze abamenyereza, yavuze ngo betting, yavuze abahagarikizi. Ubu rero atanguye kugira iki kwisanga mu bibazo no mu bihano bya hato na hato, abahagarikizi bamurenganya, ibihano bitumvikana. Muribuka uyu mugabo ejo bundi yatangaje urukino rwabahuza na Galatasaray. Yatangaje amajambo akomeye aho yavuga ariko ngo bideplasa nk'inkende. Urumva ibintu byo kwiyunguruza nk'inkende. Noneho iryo jambo ry'inkende ku mugani wa Buraya kurivuga uri umuzungu ubuciye inkamabere ubukozi ishana. Jose Mourinho rero yisanze ari mu ibihano bamufatiye kabiri ihano by'inkino zine atagaragara kuri touchline bene 35 y'amaki y'amayero. Ariko umuntu aca yibaza, ese kuki tufate ko Jose Mourinho by'ukuri yoba ari umuntu avangura mu buryo bufatiye ku ruko? Hari ikintu Didier Drogba avuga yuko ati Jose Mourinho ntabwo ari umunyamaca kubira afatiye ku ruko, ati kuko twe turamuzi twabanye nawe. Kandi iyo ugaperereza neza ukaraba Jose Mourinho, abantu bazi Jose Mourinho ntabwo yigeze awumenyereza avangura, kuko ekipe yiwe ni gake wasanga adafise ekipe ifise ayo mazina y'abirabure kandi aremereye. Muribuka yarafise ba Balotelli muri Inter de Milan, muribuka ba Drogba muri Chelsea, muribuka yagize ba Essier, muribuka yagize abakinyi ha ekipe nimwe Mourinho yigeze amenyerezamwo itarimwo abirabure kandi bakomeye. Bivuze ngo nimba aka kajambo yaragakoresheje kabaye ngombwa ko hanwa, ni muri bwa buryo bwo gukumira ko abandi bantu bashobora kuzokwitwaza ko na Mourinho yavuze ibintu byerekeranye n'inkende mu mupira w'amaguru, ati natwe tubivuze nta ngorane. Ukazokumva na wa muntu muto yarabivuze bakaca bagira iki akaca kiba kamenyero, ukazosanga rya jambo basanzwe banka muri ku mugabane wa Buraya yo kuvangura mu buryo bufatiye ku rukoba, ugasanga rifashe intera yindi canke se rifashe riratsimbataye. Mu gihe rero bahanye Mourinho biba nk'ikintu cy'ishitegerezo ku buryo umuntu wese adashobora kwiyumvira gukora iryo kosa ryo kuvuga iryo jambo canke se kuribwira undi muntu. Murabibona nk'ubu ku mugabane wa Buraya muravye, birabujijwe ko umuntu abwira uwundi ngo negre canke se wamwiraburewe. Ariko nk'ubu hari nk'umukinyi ashobora kubivuga, ari umukinyi muto ugasanga ntacyo bitwaye umwirabure kuri mugenzi wiwe bikavugwa atangorane. Mugabo bibutse n'umuntu muniniya, abantu bo ku mugabane wa Buraya bafatira kugira ngo bereka amakungu yuko ariko baragwanya yavangura, bakagenda bakubita ibihano uwo muntu kugira ngo nababandi batoya babone ko icyo ari ikintu kizira. Ni nayo mpamvu rero Mourinho mutazomubona kuri touchline inyuma yo guhabwa ivyo bihano, inkino zine hamwe n'ibihumbi 35 by'amayero azogira iki azotanga kugira ngo bibe nk'intanga karorero. Naho Mourinho yagiye bivuga ko ikindi kintu avuga yuko bariko baramurenganya, inkino yagiye aragaruka ku bintu byinshi, ariko ikigaragara Mourinho numumenyereza akunda kudaherana. Mu bwoko iyo umuntu abaye imvuzi ya cyane, buryo umwana murizi ntakugwa urutozi. Iyo waye umuntu avuga cyane rimwe na rimwe haragera igihe bakaguhimba ibyo ubwo basanga bakubona naho ubutari mu ikosa, ugasanga buri gihe mengo uri mu ikosa bakakubona kumenga wamuri mu makosa. Reka tuve kuri Jose Mourinho ahubwo tuje ku nkuru ya Real Madrid n'imbune ziteye ubwoba rezame. Real Madrid mwitegure inkuru novuga ko ishobora kubibabaje kuri Real Madrid, kuko nimba ino ekipe uno mwaka w'imikino imaze kugira imvune zigera kuri 36, nuko hashobora kuba hariho ikibazo cerekeranye na staff medical ya Real Madrid. Nigeze kubivuga ndi kumwe n'abagasongona mbuyamba turabiganirako, ariko ugiye kuraba mwa kino gihe icyo kintu gishobora kuba kigaragara mu buryo buboneka cyane. Muribuka ikintu cerekeranye na staff medical naho abantu bacirengagiza mu ma ekipa amwe, burya sinzi ubumenyereza yaje muri Mani, umuganga bari bafise baciye bafata barokirita umuganga yarari muri Arsenal, baramurokirita bamukurayo. Liverpool nk'ubu yari maze sezo idafise umuganga, umurongozi wa staff medical ahubwo ifise babandi bagenda ari ugufasha gusa.
rero sinzi ngaha mu Burundi muzoraba ama equipe ngarafise abaganga, nta baganga afise menshi, afise aba infirmier, afise abantu bo kuyafasha, nta baganga afise kuko nta muganga muzobona muri equipe agenda gukurikirana abakinyi umunsi ku wundi avuga ati nakarababaye turaza kugira suivi yiwe, n'uwabaye haba abaganga bafasha ku kibuga gusa babandi je dirais les soins d'urgence qui assure les soins d'urgence, abandi bafasha ubutabazi bwo ku kibuga, nayo hanze y'ikibuga ama equipe nta baganga afise. Rero kuri Real Madrid imaze kugira abakinyi nka bose, nta mukinyi umwe ataravunika muri Real Madrid, umwe muri no mwaka w'imikino nta numwe. Muribuka Mbappe we waza, muribuka ko yanasibye no muri national team kubera imvune. Rero ibi canke ntabwo ari imvune, reka tuvuge ubugwayi, ntibigite imvune kubera imvune fracture c'est autre chose, habaho imvune y'amagufa canke se, ariko haro kubabara ugasanga umuntu ntiyoja mu kibuga, bakavyita ubugwayi. Rero umuganga wa Real Madrid bamwita Antonio Pitus. Antonio Pitus ubu bivugwa yuko ashobora kuba ari mu bibazo mu buryo bukomeye cyane. Impamvu si yindi, muribuka Real Madrid igeze kwirukana abafizio era kuri 4. Ico gihe babirukana habonetse n'ibindi bintu byo kuvuga yuko equipe bazanye ya medicale itari kirafasha. Hagezeho wo Bitaramos yari kapiteni yabwiye President Florentino Perez ati nyamara abaganga mu dufise izi mvune za hato na hato ashobora kuba hari ikibazo. Perez ikintu yamubwiye ati nimba mubona ko mufise ikibazo ni mwuzane umwese narondera umuganga wiwe, byo bari byiza cyane. Ariko barahendahenze aba equipe ya Real Madrid ntibyakunze kigira kironka abaganga bashobora gusubirira abo bagabo 4 bari batandukanye nabo. Hari umwe mu baganga bita Mihig wa Real Madrid, uyu nawe yarirukanye. Bivuze ngo iyi equipe ishobora kuba ifise ikibazo gikomeye cyane mu byerekeranye na staff medical. Ari nayo mpamvu nka Dani Ceballos abantu bari batangiye kubona nk'umukinyi ashobora kuzotwibagiza izo bita Toni Kroos, azotwibagiza Toni Kroos wa Real Madrid twabonye bigitangaza. Ubu rero aravunitse. Fede Valverde aherutse kuvunika, niwe mukinyi Toni Kroos, Fede Valverde niwe mukinyi yarasigaye atari bwavunike, none raba Ceballos aravunitse. Bivuze ngo abakunzi ba Real Madrid mutangure mwibaze kucerekeranye n'imvune za hato na hato kuri no mugwi wanyu, na mwarijya mwigiye mu bihe bikomeye kuko mugiye muri za nkino ziri tafu za UEFA Champions League, za nkino za nyuma zo kurondera igikombe, course ikomeye cyane kuko ubu muracasiganwa na Atletico, mugasiganwa na FC Barcelona, mugasiganwa no mugwi witwa nde FC Barcelona Atletico de Madrid. Itimini ziko rero Real Madrid cerekeranye n'abaganga ni ikintu cyo kwigako. Hanyuma tugarutse gatowe tugaruka muri FC Barcelona. Burya na FC Barcelona igeze kwirukana abaganga. FC Barcelona igeze kwirukana abaganga hari umudokiteri bita Zanvier yarigeze niwe birukanye ntihenze nyene, naho nyene ni equipe babona ko baguma bagira imvune za hato na hato. Umuntu aca yibaza rero ese koko mu ma equipe nka Real Madrid badafise umuganga barashobora kuzotanga ibyo abantu bari babiteze ko nibyo kurindira tukaraba, ariko gusa biragoye cyane. Munyemerere ngaruke ku muntu bita Joshua Kimmich umukinyi wande wa Bayern Munich, bashobora kuva muri Bayern Munich no mwaka akerekeza mu yindi migwi. Impamvu si yindi uno mugabo mwumva imigwi agiye kujamwo. Uyu musore afite imyaka 30, nako n'umugabo afite n'umugore, ariko avuga ati jewe muri Bayern Munich natwaye ibikombe bigira ku 200, harimo za Champions League, za German Bundesliga, harimo ibikombe byo mu gihugu iwabo muri mu Budage. Karaba rero equipe ya Bayern isa ni yahindutse. Equipe ya Bayern yari equipe yubakira ku Badagi, mugabo mu kino gihe yubakira ku banyamahanga. Avuga ati ino equipe umumenyereza wayo bamwita Vesa Company, uyu mugabo w'umubirigi. Ati kandi turabye imikinire yiwe n'ingere tuko turiyubaka, simbona ko tufise icizere cyuko tuzoba equipe iri competitive muri mu mahiganwa yo ku mugabane wa Burayi. Ati rero jewe ibyo kongeza amasezerano ngaha biragoye. Ejo bundi hariho ibiganiro byako biravugwa hagati yiwe na Bayern Munich. Bayern Munich arayiringira, ariko abantu ntibamenye impamvu y'ikarayiringira. Amakuru ahari avuga yuko uyu mugabo impamvu yaringira umugwa Bayern Munich nuko yabona ko kazoza ka Bayern Munich gasa nakadahari kubyerekeranye no ku mugabane wa Burayi, kuko no muri championnat wo bisigaye bigoye. Ese ku mugabane wa Burayi aho muri yo kwibaza iki?
hanyuma karaba akasanga ingene bamukoresha muri Bayern Munich n'umukinyi akoresha nko menga jahariya kina muri defense ku ruhande rw'iburyo, kina ku ruhande muri axe centrale, kina muri mediane nka nimero 6, kina nka nimero 8. Ivyo bintu agasanga menga ntibishobora gutuma aba uwo yifuza. Niko kuvuga ati rero je ni mwanze ndimurindire ndabe ingene nzofata ingingo kuvyerekana ko neza amasezerano niba arahera mu kwezi kw'indwi, muri kwezi kwa gatandatu. Ubu rero amakuru ahari nuko ashobora kuonga ari kararonderwa n'umugwi wa Arsenal ishobora ngo gutandukana n'uwo bita Thomas Partey, hanyuma ikacigira iki ikaciza n'uwo bita Joshua Kimmich. Ibyo mbona ko Arsenal nayo iza kubikoza amakosa iza kubikoze sayandi nuko Arsenal uwo bita Joshua Kimmich turabye n'uwo bita Declan Rice muri Arsenal byakina. Joshua Kimmich iri kuramura muri Bayern asa n'umuntu akina nka nimero 8 ntabwo akina nka nimero 6, akina yegera imbere cyane. Ababontu babona nk'abakinyi ntabwo ari nimero 6 typique. Uye ba nimero 6 typique nko ku mugane wa Buraya hariho ba Moses Caicedo, ba Casemiro, ba Rodrigo Hernandez Cascante mwicamake. Abo ni bamwe mu bakinyi bakina nimero 6 mu buryo bugaragara cyane. Mugo yugiye kuri Declan Rice n'uyu muvandimwe ani Joshua Kimmich usanga basa n'abakina begera imbere cyane, mu gihe Thomas Partey muri Arsenal karakina nka nimero 6 uciye umwikuro kacitsana wo bita Joshua Kimmich. Arsenal iza kubikoze fopa kubera uwo baza kuba bazanye akina ahubwo nk'undi baza ko basigaje hajya ari we bita Declan Rice. Bivuze ngo kuzana Joshua Kimmich wikuye uwo bita Thomas Partey ku bwanje Arsenal mbona ko izo bikoze amakosa akomeye cyane nkayo bakoze kuri Raheem Sterling, kuko kuzana abakinyi ntibabakoreshe byagiye bibaho muri Arsenal na cyashare mu mwaka w'imikino. Aho mperaho nkavuga ngo rero umumenyereza bita Mikel Arteta ashobora kubonwa bamenyereza bapfubye bashobora kutazokura kubera imikinire yiwe isa n'iyipfuye. Imikinire yiwe biraboneka ko ntabwo ari imikinire izotanga igikombe, ni imikinire izotanga umunezero w'umwanya muto mu ntango za championa, ariko hageze mu nyuma ya championa ntaco bazigera berekana. Impamvu si yindi, uzosanga afise defense nziza, agire mediane nziza, mugo abasatirizi bamwankira. Uyu munsi ni yagira abasatirizi beza, uzosanga afise mediane mbi. Kubera iki management n'ubutumwa baha urabona ko n'ubutumwa budasa, ataho cyo busa busanye n'umuntu ari competitive cyangwa se umuntu arondera icyo bita igikombe cya champion. Uyu mwanya uravye nka Liverpool nk'amanota imaze gushiramwe nta cyizere na gito ubona ko Arsenal ishobora kuba yotwara igikombe cya champion ya 2024 2025 mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubu ndazi nk'abafana ba Arsenal muracafise icyizere cy'uko mushobora kuzotwara igikombe, ariko ndababwije ukuri ubwanje ntabwo mbona ko bikunda ko mutwara icyo gikombe. So kuri Thomas Partey na Joshua Kimmich reka turizeze turabe, ariko gusa Bayern Munich yamaze kubwira wo bita Joshua Kimmich yuko ibiganiro bari barimwo babihagaritse kubera Joshua Kimmich bamuhaye umwanya ntiyabaha agaciro, niyashaka ngazofata ingingo, niyamara gufata ingingo azobabwira ko ibyo bamuhaye abyemeye, hanyuma ngo basinye amasezerano. Atabyemeye wo bita Joshua Kimmich azova muri Bayern yerekeze mu wundi mugwi. Les amis, reka turabire hamwe championnat y'Abongereza gatoya na muri weekend baraza gukina inkino zo nta numwe atabazi ziko zihari, ahubwo ni urukino rugabanye gishika urukino rwa Arsenal n'umugwi wande wa Manchester United umunsi w'Imana. Arsenal iri muri course y'igikombe mugabo bisa n'iri kirasigara. Man United muri course yo gukombeka yo kuronka ko yoja muri hasandavye Big 8 umunani za mbere canke Big 6 naho biteye amakenga, kuko Manchester United yo navyo nko kuri classement ko ndayibona se 14 irakina na Arsenal yo mu kibanza cya kangahe cya kabiri, yisumbye amanota 30, Man ifise 33, Arsenal ifise 58 21. Sinzi ko tugiye mu kibuga nko ma demonstration novuga ko byinshi kumbure katse tukubita ubusesenguzi birekeranye na English Premier League aho bukera ku murango igihe cy'isaha 5 z'umutaga, analize za English Premier League z'amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya, z'amahiganwa atandukanye yose niyo mu Burundi muzwa mu yaro. Les amis,
ababwira ati no mwaka ngoma ndabaha ikintu bita sport umunsi kundi. Nitwa Suleiman Yongo aka Indimbura aka Intare bavuze. Aha ni muri Utamu podcast les amis. Je vous aime beaucoup. Bye.